N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikira no kutwumviriza muherereye irya no mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine, abari mu gihugu ca Canada, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, Ubudagi, Ubwongereza, Ububirigi, mwese mudukurikira muherereye muri Aziya mu bihugu bitandukanye, abari irya nino muri Afrika y'Epfo, Zambia, Uganda, Kenya, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, muri Tanzania, abari irya nino ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura, abari irya nino mu ntara zitandukanye, aho imihingo y'igihugu cacu c'Uburundi, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya gukomera cane muri politike y'igihugu c'Uburundi. Umutama umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yaraye ahuye mu kiganiro na Pacifique Nininahazwe na Kaburahe, aho baciye Antoine nyine Kaburahe baciye bagirana ikiganiro gikomakomeye cane, bariko baribaza ku bijanye na politike y'Uburundi, kazoza k'igihugu c'Uburundi muri demokarasi, aho igihugu kiva naho kiriko kiraja. Aba banyapolitike rero batandukanye bakaba baciye baganira bavuga vyinshi cane. Agathon Rwasa akaba yaciye abazwa ibigiye gukurikira muri kino gihe bivugwa ko yatswe akanyagwa umugambwe wiwe wa CNL, umugambwe yahatswe kwigura, umugambwe yakoreye. Yaciye avuga vyinshi cane vy'akahise, ukungene CNDD FDD iri mw'ishamba, ukuntu kungene yagiye igaba ibitero kuri FNL, kuho bari mu irya nino mu ntara zitandukanye, ariko ngo inyuma yaho muri 2003 uyu muhari CNDD FDD waciye wumvikana na leta, uko bose bari imihari iri mw'ishamba, ariko ngo baca bumvikana na leta. Mu kuza rero ngaha bumvikana n'umuhari FNL, ngo vyose vyaragiye bikorwa na Rwasa, aremera araheba urugamba, arava mw'ishamba akura abasoda be mw'ishamba bazana mu gihugu, ariko ngo ivyo yaciye akora, ukungene yaciye akora hasi hejuru kugira ngo arabe ko amahoro n'itekane ngaha mu gihugu c'Uburundi vyoboneka, ngo abategetsi ba CNDD FDD ntibariko barabibona. Agathon Rwasa yaciye avuga ukungene umugambwe CNDD FDD bamusavye guheba kuva mu mugambwe CNL akinjira mu mugambwe CNDD FDD kugira ngo aje gufatanya nabo, ngo niba ivyo yagwaniye n'abari vyo bagwaniye, agomba guheba uyo mugambwe akaja mu mugambwe CNDD FDD. Agathon Rwasa avuga ko ivyo babimubwira abo bategetsi atari umutegetsi umwe wo muri CNDD FDD wabimubwiye. Mwarumvirije Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwara umugambwe wa CNDD FDD muri kino gihe, yaraciye ava mu gacereri aja kuri publique aravyivugira wenyine uko basavye Agathon Rwasa kuva mu mugambwe wa CNL akinjira mu mugambwe wa CNDD FDD. Baramugabishije ko mu gihe atazova muri uyo mugambwe CNL, azoraba bizokurikira ko azibonera ukungene bizogenda. Agathon Rwasa rero avuga ko ibiriko birashikira umugambwe wiwe CNL yaravyiteguriye, yaravyiteze ukungene ubutegetsi bwa CNDD FDD
buzokwama busambura umugambwe wa SNL canke bakanamupfunga bakamuhagarika kugira ngo atabandanya ibikorwa. Hama baheza kumupfunga bagaca bafata umugambwe wiwe bakawuha izindi ndongozi bipfuza, bazoja bategeka ivyo bipfuza gukora, bazoja babwira ivyo bashaka, akaba ari vyo izo ndongozi zikorera inyankamugayo. Agathon Rwasa rero we avuga ko ata mwana ata kidono ngaha mu gihugu c'u Burundi, abantu bose ko banganya uburenganzira. We yararavye araba urukundo akunda inyankamugayo za CNL, abona ntiyozihemukira ntiyozigambanira ngo ave mu mugambwe CNL yinjire mu mugambwe CNDD FDD. Hama izo nyankamugayo zaje muri CNL zimukurikiye zitangure gufatwa nabi no kwicwa nabi zitotezwa n'abategetsi ba CNDD FDD, Agathon Rwasa yigaramiye muri CNDD FDD. Ngivyo yaravyanse, abona ko inyankamugayo zimukurikira agomba kuzozitangira akazigwa inyuma. Nanubu umutama Honorable Agathon Rwasa muri vyinshi yavuze ngaho muri ico kiganiro yahuriyemo na Antoine Kaburahe mbere na Pacifique Nininahazwe n'abandi banyapolitike, yaciye yemanga ko agomba kubandanya yubaka igihugu, ashirako itafari muri politike, muri demokarasi y'igihugu c'u Burundi, ngo ntabwo agiye kuzimangana burundu, ntabwo agiye guheba politike nk'uko benshi bariko barabibona. Naho mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 mbere kandi no mu mwaka w'ibihumbi 2027 abategetsi ba CNDD FDD bari kumukubira ku rubuga rwa politike ngo we arabandanya urugamba afatanyije n'inyankamugayo zimukunda kandi zikunda umugambwe CNL, mu gihe abategetsi bo bipfuza ko uyu mugambwe wasambuka. Mbere kandi n'izo ndongozi zatumwe ivyo bifyoti, benshi mu nyankamugayo baravyita ko ari ibifyoti biriko biragambanira umugambwe vyifuza kuwusambura. Agathon Rwasa yavuze muri ico kiganiro ngo ufise ibijumbu agutwara ivyo atavuze. Nta kindi yashaka kuvuga, nyine murazi ko imbwa nizo zikunda ibijumbu. Nawe yashaka kuvuga ko muri CNDD FDD barafise amahera, ngo nta kindi bariko barabahendesha, bahendesheje ivyo bifyoti n'amahera babihaye. Amahera yavuye mu mugambwe CNDD FDD aca ararihwa abategetsi, izo ndongozi zica zigumukana umushingamateka Agathon Rwasa. Ibindi babahendesheje bababwiye ko bazoronka ibibanza bikomakomeye cane batahora baronka bari mu mugambwe CNL. Mu kuja kugumura izo nyankamugayo rero batanguriye kuri Agathon Rwasa, ariko we arabananira. Aba CNDD FDD batanguye babwira Rwasa nyine ko agomba guheba uyo mugambwe akawureka akawuvamo akinjira muri CNDD FDD, hama bakamugira umuntu akomakomeye cane bakamuha n'ibibanza. Ariko Agathon Rwasa we yarabananiye aravyanka. Ni mu gihe rero baciye binjirira kuri ivyo bindi bifyoti vyo bica biravyemera, bemera guhabwa amahera n'ibibanza baciye bemererwa ko bazohabwa muri kazoza k'igihugu cacu c'u Burundi. Niko kugura inyankamugayo, abanywanyi b'umugambwe CNL, ayo mahera baca baza gusambura uyu mugambwe wa CNL. Umugambwe uramutswa Agathon Rwasa, ariko gushika mangaya bakaba bavuga ko bamukuye atakiri indongozi y'uyu mugambwe CNL. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza,
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Niba ushaka guterera kandi iciyumviro cawe uramanuka munsi y'iyi video maze uraba handitse komanteri ufyondeko wandike iciyumviro cawe hama uce ukirungika.